Amazina yanje yose ndi Uwiragiye Sylvie. Ndi umumama yubatse, mfise abana benshi. Mugabo mu mvyaro navyaye 6 n'umugabo umwe, umupapa umwe, kandi ariwe yanamfashije kuba noshinga iki kigo Fondation Uwiragiye. Rero jewe navukiye mu muryango w'abakristo bemera Imana. Navukiye mu Butanyerera, ntara ya Butanyerera. Hama ndakura ndiga ndagera aho ngeze rero. Ngira naho rero nshobora gutanguza ibi bikorwa vya Fondation Uwiragiye. Mugabo inyuma yaho narakoze ibindi bikorwa. Ego mu bindanga cane mu kazi kanje kose nkora ubu nako kuraba abana cane abana bagendana ubumuga bwo kutabona. Nico gikorwa nahisemwo kimeze nk'umuhamagaro wanje mu buzima bwanje, ndetse kimeze nk'umuhamagaro n'umuryango wanje wose nsanga barabikunda, nsanga umutware wanje arabikunda. Nk'ibitangura nabona umenga ni ibintu bitazoshoboka ko bashobora kubikunda, mugabo natangajwe nuko nasanze umutware wanje abikunda gose, ndetse kurusha uko ndabikunda. Maze kuba no mubwira impano zanje canke ikindimwo, yafashe nk'umugore w'umuhizi kazi, kandi acaravuga ko ashobora kunshigikira mu ntambuko zanje zose. Rero niyo ntanguye umwidondoro wanje, ntangura ndamushimira, shimira Imana yanje yo mwijuru, nkanamushimira nawe kuko yaramfashe mu mugongo. Iyo je nzana iciyumviro canje conyene ntivyari gushoboka. Yaramfashije rero mu vyiyumviro, mu buryo bw'uko ndera abo bana, ibintu byose niwe yabimfashije, hamwe n'igihugu. Ega ntushobora kwitwararika abana udafise umuhamagaro. Abana bagendana ubumuga bwo kutabona ni abana ubashitsemwo wumva ko ufise umutima w'ikigongo, umutima w'impuhwe, kandi kuja kubafasha mbafasha uri umuntu uwo ari we wese bica bikunanira. Umva n'abana bashaka kubitaho, ubavugisha neza, kandi bakabona muri we ko ufise urukundo rwo kubakunda. Je rero icatumye ngira umwitwarariko munini ku bana bagendana ubumuga bwo kutabona, naba mw'iki gisagara ca Bujumbura, nkabona ingene dufasha abana bo mw'ibarabara. Nafashije abana bo mw'ibarabara, narakuye mw'ibarabara abana batari bake, ariko nkabona umenga ntibihagije, kuko naca mbona abandi bantu baza kubafasha bobo bakagira ahantu bigeze. Mugabo uko nagenda mfasha niko nahura n'umwana atabona. Umwana atabona canke umuntu atabona umukoreye ikintu ntakubona, ntakumenya, aravuga urakoze akaguha imigisha yose, mugana ashaka kumenya ngo azogusubize akuze. Ca numva rero ngize ikigongwe canke impuhwe nyinshi ku bana bagendana ubumuga bwo kutabona. Ca nsanga nanabakunze. Ngiye muri siporo twarahura nabo, ndiko ndatembera ngiye gusoma nahura n'umwana atabona, nkamubaza ingene ubayeho muri famiye, yambwira nkasanga n'umwana yibagiwe, ngasanga avukana n'ubona bita ubona, ubutabona bakamwibagira. Ca rero numva ngize ikigongwe cyo kwitwararika abana bagendana ubumuga bwo kutabona, kandi kubitwararika no kubakunda. Ndabakunda. Ngitangura Fondation, murakoze kumbaza ikibazo ciza cane. Ngitangura kwegeranya abo bana, narinzi ko ndobashira ahantu hamwe,
nkabagaburira gusa, nkabiza kuririmba, nzi ko ari ivyo. Naca ndiyumvira abana bari hamwe barenga 3 bagera 10, 20, sinobiza kuririmba gusa. Ndaca umugambi rero ko ukubashira hamwe, aricyo kintu catumye ngira fondation Uwiragiye. Bwa mbere yitwa Fondation PM, hama tuyita Fondation Uwiragiye uko ari izina ry'umuryango, kuko nabikoreye mu muryango cagitwa Fondation Uwiragiye. Mu kwitwa rero yagira hindagurika gatoyi, kuko naciye nsanga tudashobora gutunga abana batiga, abana badafise ubundi bumenyi, woca umenga ugiye kubica ubasize ahantu hamwe badashobora kubuja, badashobora gukora ikintu na kimwe, wowe ugiye kubica. Nagiye nganira n'abandi bamama batandukanye, na cane cane ibigo by'abihebeye Imana, nibo baza baramfasha cane cane banyungura ubwenge canke ubumenyi. Ca rero nshinga ishuri ryitwa Pen Blind Academy. Iryo shuri niho natanguza rero ingene butangura kwiga. Mbwa natanguye ku twana duto utwana duto kutumenyereza mu wa mbere, mu wa kabiri, gushika naho ngira ku mashuri ahereza y'intango no guheza. Rero mu by'ukuri icyatumye ndavyiyumvira nuko nashaka kubaho ubumenyi, kandi nsanga umwana atabona umwana ameze nk'abandi, ashobora kwiga, ashobora gukora akazi. Nca ntangura no gutembera mu ntara zitandukanye yaho nakuye abana, nsanga bariga. Nanje ca ndavuga ati okay, reka nkomereze ku iki gikorwa c'abandi, ntangure kubigisha, ndabahe ubumenyi butandukanye kugira bazovemwo kazoza keza canke bazobere akarorero abandi bana batabona. Ego. Ikigo cacu Uwiragiye Foundation canke Foundation kubavyumva, mu by'ukuri nashize Imana imbere mu bikorwa vyanje vyose byo gukorera aba bana. Nashize Imana imbere, numva nashize Imana imbere ntobishobora, kandi nkuko nakuriye mu muryango w'abemera w'abakristo, numva rero ubwo butumwa nakora kera nkino umukobwa ko nakora ibikorwa vy'Imana, numva nanje nzoshira Imana imbere. Kuja ku mugabo nashize Imana imbere, ibikorwa vyanje imbere, abana imbere, nabarya abana rero kubera ari wanje numva nyene biva indani mu mutima, naciye nshira Imana imbere. N'umwana aje mu icyo kigo ntegerezwa kumwiza gusenga, nca nshira Imana imbere. Nico gituma mubona mwavuze ati Yesu Kristo, utazi Imana ntimenya na Yesu Kristo. Rero twebwe mu icyo kigo tubanza kubigisha ijambo ry'Imana, tukababwira ko ubumenyi buturuka ku Mana. Umaze kwizera Imana ucaronka ubumenyi. Impumyi ica yizera, aca yumva adahumye, aca yumva afise ivyizigiro yuko n'abakanura ibyo bakora n'abashobora kubikora. Umugabo yizeye Imana bwa mbere, amaze kwizera Imana ugaca rero umwigisha ibyo kuronka ubumenyi, kuko ntushobora kuronka ubumenyi utizigira Imana. Ntushobora kuba umunyabwenge utizigira Imana, nubwo bamwe batoba banabivuga ngo babishike ku mugaragaro. Ntushobora kuba umunyabwenge utemera ko Imana ibaho. Dufise imbono y'igihugu nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi yakunze kubivuga. Arabivuga mu ndero idakumira canke mu gihugu cacu c'Uburundi, yuko dufise imbono ya 2040 na 2060, yuko twoba dufise iki? Ubumenyi, ubwenge. Ntituzoshobora gushika kuri cya gihugu giteye imbere, igihugu cifashe, atabumenyi buri mu bana bacu. Abo bana rero duhera mu mashuri mato mato, niho dushobora kuronka école d'excellence. Izo école rero tuba twigishije indimi zitandukanye,
indimi ururimi rwacu rwa kavukire, indimi z'injabukamazi hariho igifaransa, icongereza n'igiswahili. Nico kidufasha muri EAC. Igiswahili turagikoresha n'ururirimbo rwacu rwa East Africa Community ruri mu giswahili. Rero je naciye niyumvira yuko umwana aziga mu ishuri rya Penn International Christian Academy aba ari umwana ateye igomwe mu gihugu no ku ishuri ryacu, ashobora kuvamo bamubaza ikintu cyose ashobora kucishura, kandi afise n'umugambi. Babana usanga n'abasava bashobora kurondera ikintu cabo, gutanguza imigambi yabo, nakurya batubwira ati murindire ubuzi bwa leta namwe mwihangire imirimo. Rero nshaka ko umwana wanje azovayo n'iryo shuri rya Penn International afise ubumenyi buri hejuru, buza guteza imbere ishuri, buza guteza imbere umwana atabona n'ukanura, ndetse n'igihugu, ndetse no hanze y'igihugu. Bakamenya ko igihugu cyacu cy'u Burundi naco gishoboye kwigisha mu ndimi zitandukanye kandi b'incabwenge, kandi abana bazokorera n'igihugu. Bwa mbere muri fondation Uwiragiye na Penn International Academy harimo Christian, umukristo, umwana akijijwe. Icambere twebwe umwana nubwo tumuzana tubanza kumwiza Imana icarico kugira azoronke bwa bwenge twavuze twashize imbere. Twashize imbere yuko umwana wo mu ishuri ryacu azoba ari umwana w'incabwenge, mugabo ubwo bwenge buturutse ku Mana, hama ubwo bwenge aca bukoresha ahatuye muri entourage, mu bo yegereye, mu bana, mu bavyeyi no mu gihugu, ndetse no hanze y'igihugu. Tukavuga yuko umwana atabona azoba ari umwana adasanzwe kuko yigishijwe. Erega umwana atigishijwe indero nico kintu ca mbere. Tangura kumenya Imana, ukamwiza rero indero. Iyo ndero ikimuha kumenya Imana, ikamuha kumenya abavyeyi, ikamuha kumenya icyo ashaka. Kumenya icyo ashaka ni iki? Kurondera rero bwa bwenge n'ubumenyi aje kurondera mu ishuri ryacu rya Penn International Christian Academy. Adafise rero ibyo by'intango byo kumenya Imana, ashaka kumenya ubwenge, ntashaka kumenya ubumenyi, ntazokubaha abavyeyi, ntazokorera igihugu, ndetse n'abamutwara abigisha ntazobubaha. Rero tutangurira kumenya Imana, kumenya Imana kuca amenya ico arondera. Nkuko bivuze, fondation imaze imyaka itari mike, ni mu gukwiza imyaka 10. Twatanguye muri 2018 ukwezi kwa 4 tariki 2. Nababwiye ko by'ukuri kurera umwana atabona n'ikintu kitoroshe. Nabana usanga bafise umubabaro uri mu mutima, uri no ku maso, ugaragarira umuntu wari we wese. Rero mu kurera abo bana nararose impinduka. Abo bana baruzura umunezero, bana basigaye bazi kuririmba, basigaye bazi kuvuga, basigaye bazi kwiyumva mu bandi bana, karabana nk'abandi, abantu nk'abandi, abana b'igihugu nabo ko bazokorera igihugu. Ubwa mbere ntibiyumva, bavuga ati none twize umwana atabona niyiga azimarira iki? Azomarira iki igihugu n'abavyeyi? Umugabo ubu mwarabonye ko n'abana bakora ama mariage, n'abana biga bagaheza y'intango ya kaminuza, bakarongora, bakazana abagore nk'abandi, bagashinga urugo. Ivyo rero byaranshimishije cyane rwose, kuko nanje mubona reze harabahejeje kaminuza barenga 5, urumva ko ari benshi. Harabubatse urugo, ubu baravyaye, ubundi aheruka kubaka nawe ari mu kubyara, kandi arakora akazi kandi
ahantu hanakomeye mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri nosozini barashoboye kumuhamagara arakora ibibazo aho baramufata ari umwana atabona yari yarihibuye aguhaye intahe yiwe coga Imana irakomeye cyo gituma rero abana banje bafise ivyizigiro bakavuga ati icivugo ati mfuye urugingo rumwe ariko izindi zirakora ushobora gupfa amaso canke ugutwi ariko ibihimba vyawe bindi bigashobora gukora bigakorera Imana. Abana banje batabona barakunda gukorera Imana nibo banima mw'ishuri ryacu nuko barasenga barafise chapelle nibo baramesa barasasa barateka so ivyo vyose vyavuye ku munezero twagiye turonka mu kigo cacu ca Fondation Uwiragiye no bijanye kubegera tukabaganiriza ukabaha umwidegemvyo bakabona ko atari bonyene. Rero nje narabonye impinduka nini ndabona yuko atakidashoboka ikidashoboke umwana w'umuntu gishobokera Imana. Turabona rero ko bishobokera Imana tubanze Imana imbere niho tuzoronka impinduka. Muri Fondation mw'ishuri yacu turafise ivyizigiro kandi twarabonye impinduka nini cyane gose ndetse no ku bavyeyi n'abavyeyi bashinga intahe abana bo muri Fondation bafise akanyamuneza bafise ivyizigiro. Ariko umuntu adafise akanyamuneza nashaka kugira ivyizigiro. Umuntu ahora ababaye ahora arira ashobora kugira ivyizigiro. Rero ivyizigiro vyacu tubikura ku Mana tugaca turonka ya mpinduka dushaka. Ego. Hajya nkigira intango kigira n'iherezo. Mu by'ukuri twebwe twashinze iki kigo cy'abana bagendana ubumuga bwo kutabona turifuza ko umwana wacu yova mu ishuri afise icamariye igihugu cambere icamariye umuryango icamariye bene wabo batabona icamariye n'igihugu. Rero nico gituma tuba dutegura imigambi itandukanye kavuga ati uyu mwana niyaheza muri Penn International Academy Christian azovamwo yiteza imbere ubwiwe akora imigambi ishobora guteza imbere igihugu nawe kamuteza imbere. Aho ni kugira ya masosiyete atandukanye kubaka yandi mashuri kuja kubitanguza mu ntara zitandukanye umva nk'ubiri Bujumbura gusa mugabo uwo mwana ashobora canke twebwe twakoze imigambi kubishikana kure uwo no mugambi hama no kukigeretseko tukavuga ati turashobora natwe kugira kaminuza jamwe abatabona uwo no mugambi wa mbere uko Fondation urumva yarazanye ishuri ubu irashoboye gushirako kaminuza irashobora gushirako ivuriro hopitale nini izokwitwararika abana bagendana ubumuga bwo kutabona n'abandi bakuze bafise ubwo bumuga tugashobora kubavura. Rero dusaba Imana yuko twe kigo cacu ca Fondation Uwiragiye cyo kwaguka cyane cyane mu bikorwa byacu kwagura amashure akagera mu ntara zitandukanye ndetse n'inyuma y'igihugu hama tugaca dushaka imigambi yacu kongera ko kaminuza y'ishuri ryacu gitirirwa ishuri ryacu tugashiraho hariho ibindi bintu abana batabona kuvuga radio turashaka gushiraho radio na televiziyo muri kazoza kacu icihutirwa turashaka gushiraho ibitaro kandi vyitaho abo bana n'abandi bafise ubwo bumuga ikaba hopitale y'akarorero muri iki gihugu izobifasha abo bana hama n'abandi bakaziramo. Rero iyo niyo migambi mikuru cyane cyane no kubigisha bagenda mu ishuri ryacu rya kaminuza rizoba ryegereye aho tugaca tubaha ibitaro bikomeye kandi vyitirirwa abo bana tugaca tubishikana no mu ntara. Sivyo rero gusa byo mu ntara tukabishikana no hanze y'igihugu na cyane ko muri uwo mwaka uheze bangize
marraine des aveugles muri Centre Afrique, cari ikintu gikomeye. Marraine des aveugles kubavugira rero urumva sinzovugira abantu bo ngaha gusa, nshaka ko caguka kikagera no hanze y'igihugu. Ico dusaba nk'umuryango wa Fondation Uwiragiye turikiye mu bana bagendana ubumuga bwo kutabona, twosaba byinshi. Turi abana b'igihugu, dusaba byinshi, ariko dusaba ko batwitaho, ariko navyo barabikora. Rero mu co dusaba nka leta y'u Burundi, turasaba ko aba bana tuba turiko turafasha hajya bagendera ibindi bigo natwe bakatwibuka, bakama badushiramwo na cane inkino z'u Burundi, bajya abana barungika hanze guserukira igihugu, natwe turabafise kandi babishoboye, aho tukaba turimwo. Hama hajya bashobora guha abandi ibikoresho bifasha abo bana, natwe tukaba turimwo. Orientation zose ziba mu mashuri atandukanye tukaba turimwo. By'ukuri dusaba ibintu byinshi, tugasaba ubufasha na cane twarasaba yuko nk'abajya bagaburira abandi bana bafise ubumuga ku mashuri atandukanye ko natwe bobikora bakatugendera, icyo twaragisabye nk'igisabo. Turasaba nyene ko botwegera bakatuba hafi cane ku mategeko abagenga abo bana bagendana ubumuga bwo kutabona. Tukifuza ko twoserukirwa cane iyo tugiye gusaba ikintu mu bushikiranganje butandukanye, bakatwitaho cane bakamenya ko turi abantu bafise intege nke, bagaca batwitaho mu bikorwa bitandukanye. Iyo bafata ingingo zigenga abana n'abana batabona, tuze twiyumva, tuze dusanga turimo. Rero mfise byinshi byo gusaba, ariko nkaho merereye tuba dusaba ibintu byinshi, kubona hari amatara, hari amazi, ibikoresho by'ishuri natwe kujya babitanga ugasanga natwe turashikiriwe, ndetse tugasaba amategeko ko yoza aradushikira natwe umwana atabona akiyumva mu gihugu umwana nk'abandi. Ngene twiyumviriye yuko umwana atabona toba wenyene, ko niyo bavutse usanga hariho abavyaye ababona n'abatabona. Hama ikindi naco ni ukugendera ku mategeko y'igihugu, twe dukurikiza amategeko y'igihugu, indero idakumira. Iyo umwana atabona umushize wenyene ngazige wenyene, ubugize ya ndero ikumira. Nico gituma rero twavuze yuko tushira hamwe n'ababona kugira dukurikize amategeko y'u Burundi yo gushiraho indero idakumira, bagasanga no muri fondation hari indero idakumira. Rero mwiyo ndero idakumira, abana bagendana ubumuga bwo kutabona ntibashobora gusubira kwikumira, kuko ahandi umwana atabona yahora yikumiriye, ukamenga yegereye umwana kanura ikibazo. Ariko ubu kubera bigana, baricarana, barasangira, barararana, bagirana n'urukundo, baca barumva yuko ari abana nk'abandi, ya ndero idakumira irabashikama. Ego ntera kamo rero ngira ko ntera kamo k'abavyeyi bavyaye abana batabona, by'ukuri ndabatera intege, sibo babiteye. Nasanze harimwo abavyeyi baca babifatiraho ntibumvikane, akavamwo ingo zitandukana bw'abo bana. Naragendeye imiryango myinshi cane ya ruguru, ugaca usanga umugabo avuga ngo ni umugore yabiteye. Kurabona ingene wanze ari umwana atabona, ugasanga uwo mwana baca bamwugarana ntibashoboye kumukunda, umugabo ntamukunda, umugore agaca abigenderamwo, urugo rugaca rutandukana, ico bita separation. Ibyo narabibonye. Rero ntera intege rero umuvyeyi yavyaye umwana atabona,
yuko yoza arisunga ibi bigo byuguruye byo gufasha abana bagendana ubumuga butandukanye bwo kutabona n'abandi bamugaye, kugira bireke kuba amakimbirane cyangwa ingorane mu ngo z'abubatsi. Mugabo ndababwira yuko bona shima Imana ko umwana barose, kuko umwana atabona arashoboye kukugeza kure kuruta ujya mwana akanura. Umwana atabona nababwiye ko yiga agaheza na za kaminuza agakora akazi. Rero bashimira Imana ko umwana baronse, handi bamwigishe, bamwegereza ibyo bigo bitandukanye, cyane Fondation Uwiragiye bakamutwegereza, bafise inyigisho zo kubanza kubaganiriza kuko baba bafise ibikomere bitandukanye. Ibyo bikomere rero byaje mu bana biri no mu bavyeyi. Abavyeyi rero ndabasaba yuko boza bakorera hamwe bakagira ico bita urunani rw'abavyeyi bavyaye abo bana, hama bakaja hamwe n'abandi babarose. Hariho abarose abana bakanura bafise ingorane kurusha abarya barose batabona abatakanura. Je ndabatera intege ko boshimira Imana kuco Imana yabahaye. Yaguhaye udakanura ushimira Imana, hama umusengere, hama umushikane mu ibyo bigo bashobora kumwigisha, bakamuha yande dakumira, bakanamushikana no mu ishuri rya École d'Excellence, ishuri ry'ubumenyi budakumira burekura abana bakagera kure. Ego kandi ndababwira yuko ayo makimbirane atatuma batandukana mu ngo zabo. Ari umupapa ari umumama bashire hamwe mu gushimira Imana, nkuko natwe mu kigo cyacu twashizemwo Imana imbere. Imana rero irashoboye kubikuraho kandi byose bikagenda neza. No muri ibyo byatumye abo bana babaho batabona, harabaye ibintu byinshi mu gihugu cyatumye abana benshi bavuka batabona, bakamenya ko bitabaturutse ko bose canke byaturutse ku Mana. Nasanze kugurura imiryango kubava hirya no hino ari ikintu cyiza cyane ku gihugu. Uwo mwana avuye muri Kenya, avuye Tanzania, avuye mu Bwongereza, avuye muri Amerika, bazana na ya mafaranga dukeneye, bazana amahera bita amadolari cyangwa amayero, niko tuje no byita. Kandi baca babona ko igihugu cyacu gishoboye, harimwo abana batabona, baca babona yuko igihugu cyacu kidakumira. Umwana atabona yigana n'umuzungu, yigana n'umwirabure, yigana n'uva hirya y'amazi. Hama iryo shuri rizoba ari ishuri ry'akarorero by'ukuri, tuzoba tubafitiye indero nkuko twabivuze, indero idakumira. Abo bana batabona bazoba bigishijwe by'ukuri indimi zose nkuko twazibabwiye zitandukanye, ku buryo rero umwana azova mu bihugu bitandukanye tazogira ubwoba bwo kuza mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ego amashuri yarahari n'ayandi natwe twogera ku yandi ahari, mugabo iri rizoba ari spéciale ku bana batabona. Bumve ko ca kigo naco cabaye international, rishobora naryo kuba École d'Excellence. Rizoba rero ari ishuri ririmwo abana bari sélectionné, abana b'incabwenge n'abo bana batabona b'incabwenge bigishijwe nyene ngaha nyene. Tuzoba dufise abarimu b'akarorero bava mu mahanga yose atandukanye, ku buryo umuvyeyi azozana umwana atazogira ubwoba. Cambere ntazogira ubwoba bw'ahantu baryama, bw'ingene yigishwa, bw'ingene afungura, kuko byose twarabiteguye. Bizoba ari ibintu byiza cyane kandi bibera mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero nk'uko twagize ishuri Pen International Christian Academy, izoba ririmwo no kwigisha abana ijambo ry'Imana. Numva ntituzobigisha indero gusa, tuzobigisha ijambo ry'Imana. Rero umwana azozamo zoba azi yuko afise indero nyandero. Umwana niyatoba kijijwe twebwe
azokizwa, sintuvuga yuko akizwa bijya by'amashengero ono, umwana yizera Imana. Rero rizoba ari ishuri rikomeye, nohamagarira abavyeyi yuko bozana abana babo bafise umutima mu nda, kuko ushize Imana imbere umwana wawe azoronka ubumenyi, aronke indero, aronke ivyo yipfuza, kandi n'umuvyeyi agira umunezero. Rero mw'ubwo bumenyi twarashoboye kwiyungunganya, tugira ekipe ikomeye izoba ifasha abo bana atakindi ikora. Turafise nka principal, turafise umwungirije, turafise Abakenya, Abagande, Abatanzania, Abongereza, Abanyamerika. Ni ekipe ikomeye cyane ibanza gutraininga umwana wawe aje bakabona ko abishoboye. Nataba bishoboye gatoya turashobora kumufasha. Iyo ekipe yacu nicijejwe, kuko umwana bazomuha ibibazo barayibika kwiye kuja mw'iri shuri ryacu rya Ecole Excellence. Rero ntimugira ubwoba, abavyeyi ndabatumirira kuzana abana banyu mw'ishuri ryacu rya PEN International Christian Academy. Ryariteguye na ekipe yacu yarabiteguriye. Nta bwoba, hari umunezero, hari indero, hari ubumenyi, hari n'urukundo. Mwakoze cyane. N'ibyo nyene byo kuba dufise Ecole d'Excellence canke kuronka bana b'incabwenge mw'ishuri ryacu, ivy'ukuri si ukuvuga nabo tubufise yuko badaciye ubwenge. Abana bacu baraciye ubwenge, mugabo dushaka kuguma twongerako umwana agire nivo, ku buryo ejo bundi ntimuzohure n'umwana umuramutse mu Gifaransa binanirane, muramutse mu Congereza binanirane, mu Giswahili binanirane. Nico gituma twashatse kongezaho ubundi bumenyi.